Yesu nashimwe abaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Igitondo ciza twongeye guhabwa n'Imana yacu. Nongeye kuza kugira ngo tubandanye sije yavuga ibintu bijanye na Karonda. Akaronda twarakabonye ko gashobora gufata umuryango kakaba karandagate ku muntu wese wo muri uwo muryango. Twarabonye ingene Aburahamu yarafise agasembwa k'ubugumba no kubesha, biraboneka kuri Isaka, biraboneka no kuri Yakobo. Ivyo vyagiye gucika kuva aho Yakobo aniganiye n'umumarayika akamuhindurira izina. Na twebwe mu buzima busanzwe hari aho bishika ugasanga mu muryango umwe hariyo uruhererekane rw'ikibazo runaka. Karonda ishobora kuba icaha kiba kuri sogokuruza, abantu batatu bakurikirana ugasanga cari carabafashe. Hariho Karonda, ndabaha uburorero bw'ubwaronda ushobora kuca mubona. Hariho akaronda ko gukenyuka, ugasanga mu muryango umuntu arambye amara imyaka 50, uwo yararambye cyane, ugasanga bose bo muri uwo muryango ni imponyi, ntibaramba. Cyangwa se akabaho karande, cyangwa se Karonda yo gupfisha, ugasanga mu muryango so wawe yarabuze umwana wa kabiri canke wa mbere, nawe umaze kuvyara ukacubura. Cyangwa ugasanga hariho n'undi nyogosenge wawe, ugasanga hariho Karonda yo gupfisha abana. Hariho n'indi Karonda yo kubura uruvyaro, ugasanga mu muryango harimo ingumba 3-4 z'abagore canke ab'abagabo batavyara. Hariho n'indi Karonda y'ubukene, ugasanga umuntu arafise akazi wanagomba n'umushoferi muri ONG, mugo ugasanga abadayimoni baramunyunyuye neza, nta gihe na kimwe yigera abaho adafise ideni, nta gihe na kimwe yigera abaho adafise amaganya. Ugasanga n'umudandaza mugabo adandaza ibintu bidatera imbere, ahubwo hakunguka, akaguma yunguka amadeni, yunguka imyenda, kugera aho asigara bamwe abahunga, abandi atabitaba telefone. Hariho iyindi Karonda yo kuvyara igitsina kimwe, ugasanga mu muryango kwa naka bavyaye abahungu gusa, kwa naka yavyaye abakobwa gusa. Ivyo navyo nyene ni kimwe mu makaronda. Ugasanga mu muryango runaka mu nda ya so wawe mwe muvuka muri 5 canke 7, ugasanga musigaye muri 2, cyangwa se hasigaye umwe yivukana mu bana 7. Iyo ni Karonda y'imponyi, guhona. Ivyo byose hariho ikindi ngomba kurangiriza ko ni nyinshi cyane. Hariho Karonda yindi, ugasanga mu muryango ntihaburamwo abana badakwije ubwenge, ugasanga wewe iwanyu uravye turukabonamwo abantu 2 canke 3 bafise ico kibazo, ucubona ko ari ikintu jare ya transmission héréditaire, arico twita Karonda. Rero kubw'ivyo ni ibintu Satani yazanye mu miryango y'abantu, ni ibintu Satani yazanye mu miryango y'abantu kugira ngo ateze ahungabanye ibintu, ahungabanye abantu. Kubera ko uvyaye abana ukabona abo bana bose bacitse kuba ibimuga, nta kabuza ntiwogenda utagize umubabaro, ntiwogenda utagize uguhungabana. Ngoma nababwire ngo ibibazo byose Satani ateza nivyo kugira ngo umuntu akekeranye Imana, abone ko Imana atacimaze, abone ko kuyizigira no kwisenga ataco bimufashije, maze ayituke cyangwa se ayiveko iruhiro itahiriro, Satani azaronke igitigiri nyamwinshi c'abantu azorandura. Ni gute dushobora gusenyura Karonda kugira ngo umuntu ashobore kuyisenyura? Nta kindi kintu gisabwa, hasabwa ko wewe
nyene gushaka kuyisenyura ufata ukishirako ibintu byose byo muri uwo muryango byaba byateye iyo karonda, kubera yuko ikaronda yose yiva ikagera iva ikomoka cyangwa se iva ku cyaha runaka kiba cyarabaye mu muryango. Ngoma ndababwire ngo Bibiliya iravuga ngo nihagira umuntu azoshobora kwinjirira nyina cyangwa se akaryamana na inasenge, ni ukuvuga ama interdiction, ibyo bita repeshe inceste, ibyaha bitavugwa, ugasanga umuhungu aryamanye na nyina, ugasanga umuhungu yinjiriye umugore wa se, ivyo nivyo bikunda kuvamwo ibintu by'agahomerabunwa. Ugasanga ndabaha akarorero kamwe, Bibiliya iravuga ngo umugore afise umugabo niyazorenga ibigo muze mumuzane imbere yanje jewe uhoraho, maze mumubaze mumurahize, niyarahira ko ibyo bintu atavyakoze muzoce mufata hari amazi yaba ari mu nzu y'uhoraho ahera, yaba ngo ari amazi y'umurazi, bakaca bayaturako imivumo, bakatura ngo niba koko warabikoze ikibero cyawe kize kinyunyuke, ni ukuvuga akatugwa ko imivumo, maze agaca bayamunywesha ayo mazi ayanyoye. Kuva icyo gihe ni ukuvuga ibintu byiwe byose byaca byononekara, no kubyara inda yiwe yakiziba ntiyaba ikibyaye. Ni ukuvuga ibi bivugwa mu gihe cy'isezerano rya kera kuko byakogwa mugo nk'igihe umuntu arenze ibigo, igihe arenze ibigo ntibanabimenye, kenshi araronga bidahereye kuri wewe, birashobora kuzoca bija ku bandi. Ni ukuvuga ugasanga ubugumba bwahereye ngaho, ni ukuvuga abo byaye. Ndabaha akarorero kamwe, igihe Shemu Nowa yabyaye abana b'abahungu batatu, hariho Shemu, Hamu na Yafeti. Hamu igihe yabona ubwambure bwa se, ise avyutse nta kuvuma Hamu, ahubwo umuvumo yawuvuze kuri Kanani umuhungu wiwe. Hariho igihe umuntu akora icyaha ingaruka zikazoza ku bana, hari ibyaha tuba twarabayemo ingaruka zikazoza kuboneka ku bana. Igihe rero ushaka kurandura karonda ukwiriye kubanza kumenya ngo nta kintu na kimwe kibi kifa kwizana kitavuye ku byaha. Ukihana ibyaha byawe, ukihana ibyaha bya so wawe, ukihana ibyaha bya nyoko wawe, ibyo uzi n'ibyo utazi, mbere ugasaba Imana ikaguhishurira igihe uri kurasenga, ikakwerekeza ibyo usenga watura wihana. Ndabaha akandi karorero, Abisirayeli bari bafise karande yo gutwarwa nk'inyagano n'ibindi bihugu bakagirwa abaja, niyo nayo nyine yari karande kuri bo. Ngoma ndakubwira ngo kugira ngo bashobore kuva mu kinyago, igihe batwawe mu kinyago byaba ngombwa ko habaho umuntu w'umuhizi asenga, akamara iminsi asenga yihana ibyaha byiwe, ibyaha bya sekuru n'iby'abasekuruza n'iby'ihanga ryose muri rusange, agasaba Imana imbabazi, agatakamba kugera igihe Imana yavuga ngo noneho ngiye kubakura mu kinyago. Ndabaha akarorero, Nehemiya ngo yabajije amakuru y'i Yerusalemu, ngo yumva amarembo y'i Yerusalemu yaraturiwe, ngo mbere ngo n'abasigaye batajanywe ari nyagano, ngo basigaye ngo bumaniwe, ngo barajorewe, ngo ntibagirayo bacira nayo bamira. Ngo kuva icyo gihe ngo acamara iminsi ngo aririra imbere y'Imana yisonzesha, atagira ikintu na kimwe ashira ku munwa, arira asenga atakamba, maze uhoraho amuha kugira ikiganza cyiza, maze babona kuva mu kinyago. Daniyeli nawe chapitre 9, aho muri Nehemiya hari chapitre ya mbere, niho havuga ivyo. Chapitre ya 9 muri Daniyeli niho havuga ugusenga kwa Daniyeli, asenga yatura ibyaha byiwe n'iby'abasekuru, maze uhoraho aramwumva, araheza arabacira inzira yo kuva mu kinyago. Ngoma ndababwire ngo ubumuga bwose bwo mu muryango, ubukene bwo mu muryango, ingwara zo mu muryango, ibyago by'uburyo bwose ubona ku buzima bwawe, naco nyine ni nk'ikinyago urimwo, kubera yuko utidegembya, kubera yuko utagira ayicira nayo
kuramira, urakwiye gufata ukareka kurya, ukareka kwinezereza, ukareka kutwenga, ukaja mu masengesho ukinginga Imana ngo ikure uwo muvumo n'ubwo buzima bubi ku buzima bwawe, ku muryango wawe. Wisonzeshe, urire, ureke kuryama ku gitanda wikumbagaze, wambara amagunira, utakambira Uhoraho, nawe n'inyembabazi azokumva, azorandura ako karonda, azorandura ivyo bintu bikubabaje. Kubera ko hari igihe bishika ukaja ahantu ukarira, hari igihe bishika ukaja ahantu ukaganya, hari igihe bishika wariko uraganira n'abantu unezerewe, ukikubita agatima kuri ico kibazo ufise, ubwo nyene amahoro akagenda. Ariko ngo nakubwire ngo nta kindi gisigaye, nta kindi gishoboka, nta n'ikindi gikenewe atari uko ukwemera ko ibyago byose biba mu isi byavuye ku vyaha. Ibyago byose biba mu isi byavuye ku vyaha, guhera ku cyaha ca Adamu cyagiye kigira ico bita transcription, cihindagura nka kujya kwa virisi. Virisi niyo ifise comportement iri transcrit, ni ukuvuga irihindura. N'icyaha cyagiye cihindura. Adamu yakoze icyaha c'uburyo bumwe, ariko ibyaha byagiye birihindagura biba uburyo bwinshi. Ariko ingaruka cyazanye icyaha nizo zezanye ibyago mubona biri mu isi, nizo zazanye ibibazo biri mu isi. Izo ngaruka z'icyaha nivyo vyago mubona isi yose yogamwo. Isi burya yuzuye ibyago byinshi. Hari abantu usanga avutse ugasanga ni umwana, ururimi rwaravyimbye mu kanwa, ugasanga ijisho ryaraturumbutse, ryarabaye uruntu, naho bagagira ngo bitokunda. Ivyo byose ni ibyago bigwiriye kubera ko isi iriko irazungagizwa, isi iriko iradandabagiranywa n'ivyaha vyagwiriye. Ariko ushaka kurandura karonda, ushaka kurandura karonda, ni amenye ko inzeduka y'ivyago byose ari icaha. Uheze uce bugufi, uririre Imana, usenga Imana, wambaza Imana, uyiririre, uyitakambire, kandi ntukayiva imbere utabonye ibintu byose wayisavye yabihinduye. Nkuko Yesaya yavuga 6:2, aravuga ngo emwe abatatira Uhoraho, emwe abibutse Uhoraho, ntimugahunyize, ntimugasinzire, kandi mukemere ko nawe asinzira atarahindura Yerusalemu ishimwe ryo mu isi. Nuko Yesu abagirire neza, mugire umwete wo kwiyeza no kwitandukanya n'ikibi. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo mugire umwete wo kwiyeza, kuko uwutejejwe atazobona Imana. Ntuze wibeshe ngo uriko urasenga, ngo uriko urasengera ibintu utejejwe, igihe uzi ko hari ico wakoze Imana itanezerererwa. Banza ucature, banza ucihane, banza ucikureko na kirya co mwibanga, na kirya wibikiye, banza ucature. Satani aranezerwa nuko wewe wibikira kugira ngo aronke ico aguma ahagazeko. Ariko iyo wihanye byose kandi iyo umaramaje, Satani araheza akavuga ngo noneho n'umuzi wa nyuma arawuranduye, maze agaheza agakinjura nawe ukaba amahoro. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nimubabera nkuko nanje ndi wera. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo bintu byose, ngo azoba igikoreshwa c'ikimazi cejejwe, kigirira ikimazi nyeneco. Nuko Yesu abagirire neza, mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.